unda uroka nibyo bimutura byawe ukaje umbwira ona macho yake sitaki mimi utani na wewe unasikia na mzigo wangu moyoni wewe ukitaka kunichanganya nitakuchanganya tena fanya kabisa lakini mabuta mbele yangu nisamehe basi nisamehe toka kaya shemi machungwa yote kwenye sahani lakini mabuta sichokia nuko sichokia mabuta. Because of love. Hama bashira bawe mu nyuma rero niho numvise haheze nk'iminsi 2 nari nicaye nkasi ndopfa ndavyibakiye ngo Bashira yapfuye. Twese namenye yuko papa wari we yamurashe. Handa uwicengana uzi biko birabandanya hanze. Gloria. Manje nyumvirize kwa. Ndazi ko agenda kutumisinze sivyo wari udukumbi ariko umwanya uje waje mu mwanya mubi sana please ndeka. Ngurushe televizion na tele ndeka please. Manje nyumvirize kwa. Sasa watu violent ndaje chaka kumvira ushaka iki ndeka please ndeka. Handa uzi biko biraba hanze. Tinde kugiki. Biko biraba hanze neje biranje biko biraba hanze. Bazanye bahasha sinzi uvuye. Bahasha gadurabe mama mu gikoni. Changu uchukia telefoni ikigabo chiyo. Wamenye bashani yavuye ntibabikuramubwira. Umanze nyumvirize kwaje. That's not my business, okay? Mimi saizi kila mtu nafikiria zamu. Uko nataka wewe mabasha. Nini basha batakuyavuye? Okay, dabanga. Dedemba. Aha, yalivuye. Nibushaka kukupa zamda. Nuka wapi? Kwa zamda. Msoro ni pesa sasa. Soya itabaguye gitwe mbere mu cyazo tukora cyane. Umeshaanza utani sasa. Ni mtakamba kunyumviriza gembere mu cyango kumubaze zamuhama ucura bahasira. Ndama. Kabisa. Mutamanene. I feel it. I feel it. Dad, kirofa wewe, kirofa muwazi. But you forget one thing, Dad. Agate kila tele sikuni mana niga henugwa n'umuyaga. Sam, my love. I don't know where you are. You feel the same I feel. Ujumbe wako umenifia. Ujumbe wako umenifikia. I feel the words. But I promise, very soon, tutakuwa pamoja inshallah. I promise, kama sisi nilivyokuahidi, nitafanya kila kitu jamani. Adui yako ndo adui yangu, mama.
Mtama! Sa! Mta! Because of love. Jena gwaye karibu ariko sinahura neza ukuntu wihaye umwanya wo kuva iwawe ukazi iwanje ukadodora. Aha harivugana ziba mbwira ndakumva mama ngo nukuri Ngabire nukuri imbere ya byose nashaka nukuri tsindisha pfunyumviriza ibyanzanye nukuri ndazi neza yuko ivyo umugabo wanje yakoze arakabikabishe sinumva nige no bisubiramo ariko ikintu canzanye mukuru ngana yende gusaba imbabazi yarenje kugutakambira ngo mbabarire dusubire nka kera dusubire tugire umubano nk'uwo twari dustaniye kera dutsinde ibidutandukanye kuko ico dupfana gisumba ico dupfa nukuri ndagutakambiye gisumba ico dupfana gisumba ico dupfa Ngabe nuko wibaza kuri ubwo rero ico dufana je nawe gisumba umugabo wanje jewe nakunze n'umutima wanje papa w'umwana wanje mvyaye umwana atigeze abona na papa wiwe cyangwa papa we nigeze amubona ico kintu naco nzi je nukuri Ngabe ndabitahura ndavyumva ariko niyo mpamvu naye mfashe umwanya ngo nsiga gusaba imbabazi imyaka ihaciye ni myinshi raba ibintu byabaye haheze imyaka ingahe bigiye gutuma umubano w'abana bacu ubana nabi tugiye gufata ibintu byadutandukanije twebwe byakoze abavyeyi babo tubifatanye n'abana bacu byabaye badahari ivyo ni bya bintu ngo muvumura kurikirana mama Hamdan reka mubaze ikintu kimwe ubu ushaka kumbwira yuko yari kuba ari wewe uri mu kibanza cyanje ivyo bintu uri kuravuga ngaho yari kuba ari je naje kubikubwira wari no kumpa umwanya wo kwicara mu saro yawe ngubwira ndagutahura ko ikigongo kibaho ariko jewe nukuri ku Imana umutima wanje warugaye kuri ya familia yawe umutima wanje urugaye pe kwanza kukubona image yose itiza mu mutwe nkabona ibyaci sinzi nuko nabikubwira Ngabe ndazi kubabaye ndabizi neza ko ari ibintu bigoye kwakira ndabizi neza ko ari ibintu bigoye kwibagira ariko reka tuvyibagire tutangure bishasha ibihe bishasha tutangura jewe nuriya mugaba wawe Faisal agihari Faisal agitwenga akiryoherwa je ntangura bishasha n'umugore wiwe Ngabe jewe kuva ibyo bintu byabaye urugo rwanje narugumye mu kubera umwana w'iwanje gusa ariko sinigeze mbana n'umugabo wanje n'umunsi numwe ngo mahoro ngo twicane ngo tubane nk'umugabo no kubwiza ukuri ntakubesha n'imbere y'Imana umubano wanje n'umugabo waheze umunsi mama we waza kubimbwira rujya rugo narugumyemwo kubera mvuga ati umwana w'iwanje reka ndamurere ari kumwe nase ariko ku mutima we wanje canke ubushuti bwanje n'ujya mugabo bwarangiye ujya munsi nukuri sinokubesha je bose nigenda mushigikira byarambabaje gushika no saha ariko nukuri nanje ho gusaba imbabazi ngo ndagutakambira ureka abana babane ureka abana bakundanye babane yidutuma ibintu byadutandukanije muri ijya myaka bibandanye bibe karanda ku muryango w'iwacu mama Hamdan abana bagire gute umwana w'iwanje urazi ko umwana wanje Zamda wanje jewe abari na Hamdan Zamda nivyariye kububabare narifise mu mutima jewe ngo aze arongogwe n'umuhungu wawe babane Faisal agihari impossible nigishoboka urazi ko wari umugenzi nigeze kugukunda ewana nk'umuntu tuvukana ariko kuri ico singeza sishobora na gatoya Ngabe kandi nshaka ko nahura mugenzi nukuri ndagutakambira nubu ndagusubiriye oya reka abana babana ntutume karanda y'umuryango ibandanya ku bana bacu ntutume abana bacu bagwa mu muhorero y'ibintu batigeze bamenya y'ibintu batigeze batanazi uyo mutima amakosa y'umugabo natwe tuyagira ko twese uyo mutima nawo mfise basi reka umuntu wese ahanwe n'ibyo yakoze reka amakosa yiwe azomuhane ngo Faisal rero azove mu rugo iwe ngo agiye kwa Hamdan kumuraba afise Zamda wanje ariko
ariko ico kintu urakicyumva neza uragitahura neza mama Mdani nigeze kugukunda uri umugenzi ariko kuga Faisal byose byarapfuye bikore kubera urukundo umwana wawe ufitiye umwana wanje ivyo by'urukundo umwana wawe kandi nagasaza ahubwo nikiyumvira neza ngira ngo karasaza bikore kubera umunezero w'umwana wawe ndakwinginze nta munezero hagaciro umunezero w'umwana wawe kuko urazi neza yuko umwana wawe bakundana umwana wanje reka kwaze nkubaze ikintu Zamdarongoye agende hariya ngo yite Faisal ngo sobukwe uracumva ico kintu ngo papa agenda muramutsa mutwenge ngihari je ngabira uruko urumva mama Mdani jereka nkubwira ikintu kimwe kandi ucumve neza ugitahure neza Hamdan akira maraso ya Faisal ico kintu nikizova kishobotsi wanje kuko jewe na wewe nanakimwe tushobora guhindura kuri Hamdan kuba ari amaraso ya Faisal amaraso yankoreye kiri kibishe nikishoboka nikizoshoboka nikibaho mbese genda uhanagure no mu mutwe ndabizi ko wari umugenzi ariko byose byarapfuye kubera umugabo wawe cyo kintu nigishoboka kandi shaka kunahura neza uvyumve ngo umuvyeyi n'ububabari je mfise ukunda gutahura nukuri ariko aho niyo mejeje mama Hamdan aho ndahejeje Hamdan akira amaraso ya Faisal nigishoboka ngabe nukuri ndagutahura ijana kwijana ubyumve ko ndagutahura cyane ndumva ububara ufise ndumva ububare mu mutima ndumva igikomere kiya gipfu caguteye nukuri ndavyumva usaje w'ikintu cyaje cyanzanye ngaha yari kubw'abana bacu narinje gutakamba nk'umuvyeyi numva mbona ingena abana bacu bakundanye kandi nzi inguvu z'urukundo nukuri narinje gusabira kubw'abana bacu ubumvire twirengagize ivyabaye abana bacu tubaho umuhezagiro babane ariko nimba bidashoboka nukuri ikizoba tuzotare kumwe kumwe Ekasha mama Hamdan nico gituma abarundi bavuga bati barayamaze bavuga bati amaso akunda ntabona neza uriya mukobwa wanje ngira ngo ni impumyi yo mu maso no mu mutwe mbabare kubana naje no kuri mbabare reka mwana gufesheje murakoze cyane Because of love. Vipi? Ile barua vipi? Hakuna. Mama haja huko. Ulimfikishia? Oya. Ovele. Ufuka tena hapo. Nini? Wewe kwa kina asiri. Fuka kina asiri. Kwani ungemfikishia nini? Si ndio niko tena kuambia na wewe. Kija sasa. Mwabatea ule muza ku murango. Ule mutimishi wabo. Bujukuri. Si uyu wake jina. Ni mzee na vama koti makubwa. Uyo nyene. Namusanzeyo. Pale ku muryango. Lakini mhakikisha umempatia kumkono. Nikafika na mupatia ile kete yako. Amenambia hivi. Hamdani walimufunga. Waniseke. Nae walimufunga. Na mkosa msimu siku zote na baba yake ndio amefunga. Bakwa. Mbona unamfanyia hivyo? Na wewe sasa. Jihangariye. Nini? Jihangariye. Ona karasha acha utani. Nimemusikia mama anamwambia bibi. Tamuda zile telefone. Ndamwaka. Maana kini? Tusikiye. Urabona nkunda gwa yuko nafanya hivi. Eko kunyanganya. Watakunyanganya. Jihangariye kuwa hange. Nakwambia kila siku na pale hasa nimekwambia. Hivi vya dunia
cha dunia. Acha. Asante. Kama umempa Bujuguri na Je, imani ataimpa Hamdan. Mama Raj, wamwumvishe? Okay, basi sawa. Safisha. Date!